ibiganiro byari bitegekanijwe ku itariki 18 z'ukwa gatatu vyohuje leta ya Congo n'umuhari M23 ibisa naho bitakibaye. Perezida Felix Tshisekedi yankiwe kudahirahira ngo yemere kwicana n'aba bagwanyi, ahubwo hariko hategurwa ibitero bikomeye kuri uwo muhari maze bakawirukana mu bisagara byose wamaze kwigarurira, duhereye kuri Bukavu tugashika muri Goma. Jean Pierre Bemba, icegera c'umushikiranganje wa mbere wa Congo, yateye intege Tshisekedi aturugamba no kurubandanya M23 bave ku butaka bwa Congo. 74% pe mutu moko te a contredit, c'est la voix du peuple, la voix ya Nzambe, n'est-ce pas? Pouvoir nyonso takawapi Monguna balobi boyibi bango ba Rwandais pe bazwi bandeko mususu lokola baumbula bango ha. Siwe wenyene guverineri wa Kivu y'ubumanuko Jean-Jacques Pulusi mu rugendo yagize muri presidence Kinshasa yabwiye Tshisekedi ko atabiganiro bishobora kuba hagati ya M23 na leta. Haravuga amasezerano y'ubufatanye hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na leta ya Congo, aho bazofashanya umwe akaronka inguvu za gisirikare uyundi akaronka amabuye y'agaciro. Icyizere c'amahoro cyari gitangiye kuboneka ku banyekongo gisa naho gitangiye kugabanuka, kuko intambara isa naho igiye gufata urundi rwego muri kino gihugu ca Congo. Hari amakuru avuga ko igisirikare ca Congo gishobora kuba carose ibigwanisho bikomeye vyavuye i Washington bigamije kuzimanganya umuhari M23 nabo bafatanije mu rugamba rwo kubohora abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu buseruko bw'iki gihugu. Iyi ntambara izoherera hehe? Nyandikira muri commentaire, ariko ntiwibagire gufyonda j'aime na subscribe. Ezali armée na mboka nyoso mais bachaki po ba humilier biso puisque ça ezaleli na bango bati la biso chef d'état-major général a